Mbere yuko dusenga nashaka gusoma muri ubutumwa bwiza bwa Yohana. Tumaze kumva byinshi mu butumwa bwiza bwa Yohana. Iyi mirongo twumvise ibintu byinshi yankoze cyane ku mutima. Mu gice cya 16 dore ku murongo wa 45 hano umwami wacu aravuga ngo ibyo bibabwiriye mu migani, ariko igihe kizoza sinzoba ngisubira kuvuganira namwe mu migani, mugabo nzobabwira ibya data mbifoboye. Ndizera yuko iyo saha yashitse iri ngaha, aho yaduhishuriye byose. Kuri uwo munsi umurongo wa 46, kuri uwo munsi muzosaba mu izina ryanje, kandi simbabwira ngo nzobasabira data, kuko data nawe ubwiwe abakunda, kuko mwankunze kandi mwizeye ko naturutse ku Mana, ngo navuye muri data naje mu isi, ndava mu isi nkasubira kwa data, ndayivamo nje kwa data. Abigishwa biwe baravuga bati ubuho urabifoboye, nta mugani uduciriye. Ubu tumenye ko uzi byose, kandi ko ku bwawe utarinda ko hogira ukubaza. Nicyo gituma twizera ko waturutse ku Mana. Yesu arabishura ati, mbega noneho murizeye? Igihe kigira kize, mbere kirashitse, aho muhava musabagira umuntu wese aje mu vyiwe mu nteje nyene. Ariko sindi je nyene, kuko data ari kumwe nanje. Ibyo bibabwiye kugira ngo mugire amahoro muri jewe. Mwisi muri n'amarushwa, ariko nimuhumure, jewe naranesheje isi. Hahimbazwe kandi hashigwe hejuru Imana yacu kubwo aya majambo ayo yavuze, kandi ndizera yuko kuri twebwe ni nko guhumurizwa. Reka duhumurizwe, subirana intege, muhumure kuko nanesheje isi. Mbega ntitwohumura tugasurana intege kuko aya majambo yanditse nk'uko mbega guhumurizwa. Kuri twebwe twese yaratuneshereje, kandi natwe turashobora kuneshanya nawe. Mbega turabyizera ibyo? Ego, biciye kuri we hamwe nawe. Nibyo bitangaje nk'uko byanditse hano ngo ndababwiye ibyo kugira ngo mugire amahoro muri jewe, amahoro mu Mana. Turashobora gushimira Imana, turashobora kunezerwa. Bakundwa, dufite amahoro n'Imana. Nimba abantu bafite amahoro n'Imana, baba bafise amahoro hamwe n'abandi. Hari n'abashaka kugira amahoro atamana, atana ijambo ryayo. Ibyo ntibikunda bene data. Nuwo gusa niwe ashaka kuduha amahoro yiwe, kandi ni muri Yesu gusa niho turonka ayo mahoro. Nico gituma turagomba kuno muhingamo kumuhimbaza, tumushime, dushire izina ryiwe hejuru, duhaguruke kugira ngo tubikore. Hanyuma twese hamwe tumusenge. Mana wizigirwa, turagushimira mu bwina bw'imitima yacu no kuno muhingamo. Kubwo iyi saha turagushimira, kandi kubwo amasaha ari nyuma yacu, kubwo ijambo ryera kandi ry'igiciro, ijambo rihezagiwe. O Mana yanje, turashobora kuvuga tuti wakoze ibihambaye muri twebwe. Tubamye mu musenyi, turaguhimbaza, turagushimira cyane yuko waduhishuriye ukuri kwawe, kandi yuko ni uyo gusa ashobora gutahura uko kuri uwo wahishuriye ijambo ryawe. Umuntu ritahishuriwe azogenda ntazigera atahura ibyo ari byo ikinyamukuru cyabyo, ariko abawe bo bazokumenya kandi bazotahura ijambo ryawe, kandi bazogushimira, bazohimbaza izina ryawe ryera, kuko waravuze mu bushobozi kandi wigaragaje mu minsi yacu. Ntukivugira mu migani hamwe natwe, ariko utuvugisha mu buryo bwumvikana hamwe n'abawe nk'uko wabikoze kera no mu ino minsi yacu. Naho mwami
ubwiza bw'izina ryawe, turagusenga kandi turagusaba ngo amahoro yawe ashobore kuguma mu mitima yacu, kandi ahantu ata amahoro yawe arashika mu mutima uyatange. turakeneye igihe cyose niko twaririmbye, wowe umukiza w'ubwiza, izina ryawe ni ubuhungiro bwanje, amaraso yawe uhabwe amashimwe y'iminwa yacu yose n'imitima kuno muhingamo. Mwami ni wowe wenyine tubaha icyubahiro kandi turagushima kandi turagusaba ngo ukomeze mwene data kuzana ijambo ryawe o mwami, kandi ugure imitima yacu kugira ngo dushobore kuryakira, kuko turabizi yuko atari ijambo ry'umuntu ariko ni ijambo ryawe. Izina ryawe rihabwe icyubahiro mu izina ry'igitangaza rya Yesu, amen. Amen. Turicara. Mbega itandukaniro rikomeye hagati y'ibyo abantu bo bafata yuko ari ibyo badakekeranya ko n'ibyo ukudakekeranya uko ariko by'ukuri, ubushizi bw'amanga. Ijambo ry'Imana ni ukuri gushimangiye, kandi ibyo yavuze ntibikekeranywa ko, kandi 100% turashobora kwizigira tukihebera iryo jambo, kuko iryo jambo riri muri twebwe, natwe turi muri iryo jambo. Sinizera yuko ari guhera mu minsi ye, sinizera ko guhera mu gihe cy'intumwa hoba harabayeho igihe abizera biciye kuri mwe mu yera bari babohanye n'ijambo ry'Imana namwe mu w'Imana, nk'uko bimeze muri kino gihe. Mu binjana byagiye harimo ubumenyi bwinshi gusumba uguhishurirwa. Ntigushaje nk'ubwo ubumenyi bwose bwagiye buraza muri ibyo binjana byagiye birarengana, nk'uko byari ibintu by'igice byarabyerekanwa mu byeshuwe Yohana, mu byeshuwe harimo ikintu kidasanzwe, ikintu kidufasha, kidukiza, kidutuma dutahura, nuko Imana nico yaduhaye, Imana icyo Imana yaduhaye kubw'ijambo ryayo ikadukorera. Aho rero no kwizera, nimba tudashaka kwizera dutegerezwa kwihata, mbese uko bimeze. Ariko nimba twizera ntitwihata, twebwe ntitwizera ubwacu, ntitwizera ku byo dushobora gukora, twizera umwami kandi tukizera n'igikorwa ciwe cyarangiye cyo gucungurwa ku bwacu. Kandi nta gihe giheze narabivuze hano, ntidushaka kuba muri abo bakora ubuzima bwabo bwose bakorera agakiza kabo, hanyuma ku iherezo bakaba badafise n'icemeza yuko bakijijwe. Twebwe turashaka kuba muri abo bizera ibyo umwami yamaze gukora, yamaze kuvuga biciye muri Yoweri ngo uwambaza izina ryoraho azokizwa. Amen, amen. Birakwiye yuko uko kwizera kuzima kuba kuri ngaho, uko kurengera ugukekeranya kose, birakwiye ko kwinjira imbere mu bwina bwa muri twebwe. Kuno muhingamo sinasubira mu byanditswe byera, ariko umuvugabutumwa ategerezwa kubyemera. Mbe niko tuvuga ibintu nk'uko nyine byagenze. Rimwe na aho hose twuriye ibyanditswe, Imana iratuvugisha. Ntibijyanye no kuba umuntu yotegura ubutumwa, ijambo ryayo ni ijambo dushikira, kandi nta nkeka murabibona yuko buri igihe bashaka kureka ibintu by'inyigisho bihita bimfata mu bushobozi, bikamfata bikantwara hejuru. Ntidushobora guhindura ibintu byarongowe n'Imana uko nyine, bitegeza kumera nk'uko
muri kino gihe cya nyuma icyo tubayemo. Ariko hariho ikintu icyo ushaka kuvuga mu buryo bwumvikana. Twebwe hano ntiduhagarara ngaha nka ba shebuja kugira ngo tubakosore, ntituri abantu bahagarara bazi ibintu gusumba uko umuntu wamubizi. Duhagarara ngaha nk'uko dushobora kugabura ijambo ry'Imana namwe iryo twaronse kugira ngo turitange. Paul yashobora kuvuga kiriya gihe kera akavuga ngo mufise abashebuja benshi ariko mufise base bake muri Kristo. Uko niko twese hamwe turashaka gushika kugira igihagararo cy'umuntu akuze mu mwami, kandi ntitugume turi abantu b'abana baguma bazungagizwa n'imiyaga yose y'inyigisho, ariko turashaka gushikama mu kwizera, kandi ibyo rero bibaho ku bw'ubuntu. Murabibona mu gatabo ka nyuma agaheruka kwandikwa no mu gatabo kazunguruka, dusangira ukuri kwa Bibiliya, hanyuma ibisigaye ni Imana ibikora. Ni ibintu rero biba biri hagati y'Imana n'umuntu wese ku giti ciwe. Umwe arabironka akabishikira, uwundi ntabyakira. Umwe arabigwanya, uyundi akihebera umwami. Kumenya Tarusi yabisomye, umwami yavuze imbere y'igihe ko igihe gishitse aho aba atakituvugishiriza mu migani. Abantu benshi baguma bafatanye n'imigani, baguma baharira kuco byashatse kuvuga hanyuma bakagwa. Ariko hariho bamwe hamwe n'imitima yabo yose bumviriza amajambo yo guhishurirwa kw'Imana, hanyuma muri ayo majambo mu mwami bagasanga igihagararo cyabo, bakabona igihagararo cyabo, hanyuma bakagira n'imigenderanire bamwe ku bandi. Ibyo birajyana. Mu kirimi cy'icyongereza naranditse ibintu byinshi, ariko biri niri kuvuga ijambo urunganwe, kandi byari bikwiye kuko ijambo urunganwe mu cyongereza hari ijambo rimwe, bavuze urunganwe mu kidagi hari amajambo abiri. Nk'akarorero muri Mateyo 24 mu cyongereza 34 aravuga ngo ururunganwe ntiruzorenga. Hanyuma mu bavuga icyongereza, guhera abantu bakiriho urunganwe ruharugwa ku myaka 40. Hanyuma reka nerekane yuko muri urunganwe rwose rwo muri Bibiliya kwaharugwa ugutandukanye nuko. Ndabaha uburorero butatu muri Matayo igice cya mbere, kuko mu gatabo ko mu Kidagi tufise mu Gisles, mu Kidagi, mu Cyongereza havuga mu Gifaransa bavuga uruvyaro, urunganwe. Hari ntidukwiye gushiraho ijambo urunganwe, dushiraho uruvyaro. Iryo ni ryo jambo ryo riri hafi. Rero hari urunganwe inshuro 14 guhera kuri Aburahamu gushika kuri Dawidi. Ndabasaba guhera ku gihe ca Dawidi, ca Aburahamu gushika kuri Dawidi, hariho ababa nk'igihumbi. Urunganwe rugera 14 ni ugabuye, ni nk'imyaka 70 bafatiye ku iryo jambo ngo urunganwe. Guhera kuri Dawidi gushika batwarwa i Babuloni naho byatwaye imyaka 400, ugabuye na 14 bingana n'imyaka 28. Igice cya gatatu imyaka 600 guhera bajanwa i Babuloni gushika mu gihe cya Kristo, ugabuye na 14 bitanga neza imyaka 42. Imyaka 70, 28 na 42. Ubu n'uburorero butatu. Nimba twashaka kugwiza ico cyumviro tugacimpikaho cyane, nari kubikora kubwo abavuga icyongereza, kuko bashingiye ku mwaka uzoza ngo mu 86, ngo kubera yuko umareka uhoraho yaje kuri Mwene Branham aramubwira ngo
aramubwira yuko ibendera rya Dawidi ku nshuro ya mbere riko rirahungabana inyuma y'imyaka 2500. rero nicyo gituma byari bikwiye ko mu gatabo k'icyongereza kazunguruka natwe mu cyongereza nashaka gusa kubereka yuko ibiharuro mu ijambo ry'Imana ntaho bishika nta n'icyo bimara, nta kimwe bimara. Ninde kwanza yaduhaye icyo gikorwa cyo kubikora? Oya, ni byiza kwizera nk'uko ibyanditswe bivuga. Nta n'umwe azi igihe, nta n'umwe azi isaha, ariko igihe tubona ko ibyo byose bitangiye gushika dutegerezwa kuraramika imitwe yacu, kuko turabizi ko ugucunga kwacu kuri hafi. Aho rero ntituba dukeneye umuntu aza guharura yihenda mu guharura, ariko twitega yuko ku gice kintu kimwe bisigurwa ngo tukitega kugaruka ku mwami konyine. Mbega azogaruka ryari? Imana ishobora byose n'ibizi yonyine. Ibyo byari ko biguhagije nanjye bimpagije, ariko nimba yoba abendata muri Amerika banyumvise mvuga nk'uko, ubwo nyine boca bancira urubanza bansindisha. Ariko ko biri kose inyuma y'ako gakete kazunguruka bazokumvikana mu buryo bugoye, ibyo ndabizi. Ariko igihe uzi ko uhagaze kandi wagenewe n'Imana kugira ngo urwanire ijambo ry'Imana, aho rero ntuhagarara ku ijambo ry'Imana ko ushaka kubihagarara, ariko uhagararaho kubera ko ari mu izina ry'umwami. Iryo ni ryo tandukano rikomeye rihari, kandi iminsi yose turabizi yuko Imana mu gihe gikwiye yama itabara. Mu gihe kera umuhanuzi Daniel hariya mu bunyagano yasoma mu muhanuzi Yeremiya, yarabona igihe cy'imyaka 70 yari yaratanzwe mu buhanuzi. Hari imyaka 68 yari imaze guhera. Yarabona ko isaha yari yegereje, yari imaze kwegereza. Igihe Imana yerekanye ibihe byose biba byiza cyane, ariko igihe itanze ibimenyetso by'igihe gusa, aho dutegerezwa kugendana n'ibyo bimenyetso, kuraba ibimenyetso by'igihe. Dutegerezwa iminsi yose kuvuga icyo Imana yavuze, tukacizera uko nyine nk'uko yakivuze, hanyuma ntituze turagenda ngo turenge ibyo yavuze. Kumbure nanjye reka ndavuga ibyo bintu, nzovuga ibyo bintu mu gatabo kazunguruka mu Kidagi, ariko turafise ikibazo hano hano mu Budagi. Nta kibazo dufite nk'icyo. Navuze ibyo bintu nk'ibyo, mwese murabyumva, kandi turashaka kwiha amasaha ya Bibiliya n'amakoraniro y'isengesho nk'uko byari bimeze mu ishengero ry'ubwa mbere, aho dukoranira imbere y'Imana, atari ngo twumvirize ubutumwa gusa, ariko kugira ngo duhure n'Imana. Ku muvugabutumwa w'ijambo hariho umunezero igihe abumvirije ijambo barigitsemo umwimenyerezo baribayemwo, kandi Imana igashobora kuryemeza muri bo. Iyo twigisha agakiza ko bariko barahona hanyuma ntibakizwe, aho haba harimwo umubabaro. Iyo bakijijwe, aho rero turahara umunezero. Iyo twigisha uburwaye gukira indwara hanyuma ntakire, aho hariho umubabaro, ariko igihe bakize haba hari umunezero, kubera yuko ijambo ry'Imana riba ryemejwe, ubushobozi bw'Imana buba bwagaragaye, kandi abantu baba babaye muri ibyo bagataha muhira n'ibyo Imana yabahaye. Ibyo bintu nyene niko bimeze kuri buri umutwe wose. Nimba dushaka kuvuga ku bijyanye n'umubatizo wa Mwene Yera, hanyuma tukaca tubona yuko umubatizo wa Mwene Yera abantu ntibawubayemwo, harabamwo umubabaro. Ariko iyo tubonye yuko ubutumwa bw'umubatizo wa Mwene Yera umuntu wese yabibayemwo, kuko igihe turiko twumviriza ijambo ry'Imana, aho rero haba hari umunezero mu mutima. Ahantu hose iyo Imana ituvugishiriza, ahantu hose Imana ishobora kwemeza ijambo ryayo, haba hariho ugushima byimbitse biduga muri twebwe. Nk'uko umuntu yakize igihe kimwe,
aho rero n'uba ukeneye kumubwira ngo ubure simba, ngo semerera, ngo uryoherwa. Oya, ibyo abikora badakeneye kubimubwira, kuko Imana yakoze ibihambaye muri we. Ibyakozwe n'umwa gatatu nk'akarorero. Ariko turizera gusa yuko Yesu Kristo ni wa wundi ejo hahise, uyu munsi, kandi ni wa wundi ibihe bidazoshira. Kandi muze mwese abashonje uburyo bw'imwe mugira Imana itwishure iduhaze, kuko haranditswe ngo hahiriwe abafite inzara n'inyota yo kugororoka, kuko aribo bazokuzuzwa. Rero nimba tuza mu makoraniro kugira ngo twigishwe, aho rero turaza kuronka inyigisho, ariko nimba tuje kugira ngo tugume turonka Imana birengereye, aho rero turaronka birengereye Imana. Dutegerezwa gushika aho hantu, aho iyo duje umutima n'inama dufata buri mahirwe yose kugira ngo tuze imbere y'Imana, kugira ngo dusengere hamwe. Kandi muri iryo sengesho rusangi, aho niho dushobora guhura n'Imana, kandi nayo izohura na twebwe. Mbega ni bande bacizera ibyo, yuko Imana n'uyu munsi isohoza amasezerano yayo ikatwuzuza twese mwimuyira? Mbega mwese murabyizera? Ibyo muracabyizera? Je ndabyizera. Mbere ibyanditswe muri Zakariya 10:1 ngo musabe uhoraho imvura mu gihe imvura y'urushana n'yagatasi, ku iherezo ry'igihe cy'ubuntu bizoba bimeze nko ku ntango, hazoba imvura ikomeye y'Imana izogwa. Kandi ibyo bihuza n'ibyakozwe n'umwa gatatu agace ka 2:19 n'uwa 20, kugira ibihe byo guhembuka bive ku mwami. Hazobaho ibihe aho urubuto ugwari kera rwashizwe mu mutima biciye ku mvura y'Imana ruzonywa, kandi izuba ry'ukugororoka rizogwakira kugira ngo ugukura no gukomera bire hamwe, gukura hamwe no gushikira ubukure bukwiye. Ibyo byose bizojana bibangabanganwa muri kino gihe cya nyuma, muri bino bihe bya uyu mwanya wa nyuma tubayemwo. Umwanya n'uwundi turashobora kwinjira, nubwo mu gatabo kazunguruka gerageza kwerekana yuko bikwiye cyane yuko atagira umuntu yishingira itariki yo kugaruka k'umwami Yesu, nk'uko byanditswe hano nk'uko byanditswe hano ngo shebuja ngo aratevye ngo kuza. Oya, ahubwo tuvuga ngo ukugaruka kwiwe gushobora kuba kuri hafi cyane, ariko ngomba kwizigama kugira ngo tubandanye kubaho ubuzima bwacu, dukore nk'aho twuba tugifise imyaka 100 hano ku isi, ariko dutegerezwa kubaho kandi tukizera, tugakorera umwami nk'aho umunsi wose ushobora kuba ari uwanyuma uw'Imana duhaye kubw'ubuntu ngo tuwubemo. Uko kuba abakomeye bataborewe byuzuye, dutegereza kuba tumeze nk'uko gushika umunsi ya nyuma yacu y'ubuzima bwacu. Kandi ndizera yuko hazoho umukuku uwo gusa ushobora kurindira mu kwihangana kose gushikaho isaha y'Imana ishika. Aho rero biba bihagije biswe bimeze. Mbega ako gahe gato kazogiye kingana gute? Nta n'umwe abizi muri twebwe. Kandi muri urwo rugendo barambarije ngo mbega ngo nibyo ngo Mwene ngo yaravuze ngo abapfuye bazozuka, ngo bagumane natwe ngo nk'imisi 40. Ndabibabwira hano biciye mu busobanuzi birategekwa. Umuntu niba azi ubutumwa bwa Mwene je ndabuzi, nasobanuye ijambo kurindi, aho ntidusinze two turasobanura. Mwene nta na rimwe ntigeze abivuga. Uwo ni Mwene Green yabivuze, kandi mbere birasangwa muri bumwe mu butumwa bwiwe, ariko ntibyigeze biva mu kanwa ka Mwene ibintu
barabivuga nk'aho umenga byavuye mu kanwa kiwe, abantu bakaca bishingira ibintu. Oya, tujye twizera ibyo byanditswe byera bivuga, kandi uko niko bizoshika nk'uko byanditswe. Mbere ntibinakwiye yuko inyuma yo kuzuka yuko haba igihe gisigara imbere ko haba izamugwa. Kera igihe Yesu yazuka, hanyuma abera mu isezerano rya kera nk'uko muri Matayo 70 dore ku 51 ngo bazuranywe nawe, bategereje kurindira gushikaho iminsi 40 irengana. Muri iyo yariko avugisha intumwa abigishwa biwe, ni nyuma rero y'iminsi 40 no yabatwaye abatwara mu bwiza. Ariko igihe umwami ho agiye kugaruka, aho agaruka n'ijwi rya kamo hamwe n'inzamba y'Imana hamwe n'ijwi ry'umumarayika mukuru, abapfuye muri Kristo bazobanza kuzuka batagifa batakibora, hanyuma natwe tuzohindurwa, tuzogirwa basha twese hamwe nabo mu kanya ko kubita urugohe, tuzotwagwa mu kirere tugende gusangira umwami. Mbega Imana isigaye kingana gute kugira ngo ibikore uko? Yaravuze mu ijambo ryayo, kandi ijambo ryayo ni ikintu kimaze kurangira, kandi ku maso y'Imana bizoba mu kanya ko kubita urugohe. Tuzobana n'umwami ibihe byose. Sizogana umwanya wo kuvuga ngo bayi cyangwa ngo ndabe ku ruhande rwanje. Umwanya wo kubita urugohe nzozamurwa mu bwiza, kandi uko bimeze nk'uko twabiririmbye mu ndirimbo uyu munsi, turatumirwa muri urwo rubanza. Kandi inyuma y'aya mazimano y'ubukwe turagaruka kugira ngo tuganze mu myaka igihumbi, kuko muri icyo gihe ni umwami, kandi azoba yicaye ku ntebe y'ubwiza bwiwe, hanyuma abo bose bari kumwe nawe bazoba bari kumwe nawe. Kandi biranditswe mu byesho Yohana igice cya 19 dore ku murongo ya 11 yuko abera bazomukurikira, kandi muri ubwo buryo nyene bazozana nawe. Turashobora hamwe n'ayo majambo guhumurizanya bamwe ku bandi, tugahumurizanya, kuko ubushobozi bukomeye, guhishurwa gukomeye k'ubushobozi kw'ijambo ry'Imana nuko bingana nk'uko tuguma duciye bugufi turi bato mu maso h'umwami, mu nyonga z'umwami, twicara ku birenge vyiwe, kandi tugashira ikirenge kimwe inyuma y'ikindi, tugakurikira umwami ahagenda, kuko ngo aho umwagazi w'intama aja hose baramukurikira hose. Uyu munsi byihuse kandi mu ncamake turashaka kwihweza ivyanditswe bikenya, hanyuma turaza kuza imbere dusengere hamwe. Weruka narabwiwe yuko ngo amasengesho rusangi ngo nayo ubushobozi ni meza, kandi ngo aba yimbitse. Iyo duvuye kuba imbere y'Imana dukoranye nk'uko by'ukuri, tugashobora kwiyugurura, tugashobora kuvuga tuti mwami mbabarira nk'uko nababariye abo bose bancumuye ko. Aho rero hamwe n'ikigongwe, hamwe n'amahoro, hamwe n'ubushizi bw'amanga, twegera intebe y'ubuntu kugira ngo ntihabe hakiriho igitsitaza, ntihagire ikintu na kimwe gishobora kudufata, ariko tugashobora kugira ubufatanye bwacu n'ubumwe imbere y'Imana hamwe n'umwami wacu. Kandi ibyo bisigurwa ngo isengesho rusangi, iryo umuntu wese arondera uko afatanya ahura n'Imana kandi ni mu mwami. Aho rero tukaca tuba umwe mu mwemu, tukaba mu kwizera, tukaba mu ijambo, tukaba no mu buntu bw'umwami. Muri Petero wa kabiri igice cya 3 turasoma ku murongo wa 2. Petero wa kabiri igice cya 3 umurongo wa 2 ngo kugira ngo mwibuke amajambo yavuzwe kera n'abavugishwa n'Imana bera, mwibuke n'icagezwe c'umwami niwe mukiza, cavuzwe n'abatumwa babatumweko.
irya mbere mukwiye kumenya ni uko mu minsi y'iherezo hazoza abacokoranyi bacokorana ngo buzuye ubwibone bakurikira ukwipfuza kwabo. Babaza bati isezerano ryo kuza kwiwe rirese. Reka tukumenge gatonye kuri kino cyumviro. Benshi bazohungabana igihe c'imyaka 40 giheze, kandi abo bacokoranyi baracokora abizera ngo mbega ko kuza kwiwe gusezeranywe kuri hehe, twebwe ntiduhungabana nubwo bodushikira bakaducokora nyuma y'ibintu byose byashitse ibyo, ahubwo bituzana umunezero mwinshi igihe umwami azogaruka. iyo bayoje umunsi kumbure ibintu biramera nk'uko kugira ngo umugeni na mwemo basemere bavuge ngo ingo nitube turi ngaha gusa twumva ibyo bintu mu buryo busanzwe byoroheje gusa, ariko bizane akamo k'umubabaro uti ingo mwami Yesu. Aho rero nabyo bizobaho. Muri ino minsi nashaka gushimika kuri ico yuko hano haranditse ngo kugira ngo mwibuke amajambo yavuzwe kera n'abavugishwa n'Imana bera, mwibuke n'icagizwe c'umwami niwe mukiza cavuzwe n'abatumwa babatumweko. Petero 2:3. Ivyo nivyo dushaka gukora. Turashaka guma tumutanga n'ijambo ry'Imana hamwe n'ibintu byose byanditswe. Muri iki gice nyene ku murongo wa 14 haranditse, nico gituma abo nkunda kuko mureretse ibyo mukwiye kugira umwete wo kuzosangwa mu mahoro mutagira ikirabagu, mutari kumugayo imbere yiwe. Mwiyumvire yuko kwihangana k'umwami wacu aragakiza, nk'uko mwene data akundwa Pawulo yabandikiye uko ubwenge yahawe bungana. Muri kino gitondo ijambo ryo muri Korino hamwe n'ijambo ryo muri Yakobo twarisomewe ku bijyanye n'ubwenge bw'Imana. Hanyuma hano Petero arandika akavuga ubwenge bwahawe mwene data akundwa Pawulo yashaka kuvuga ngo ubwo bwenge buyobeye bw'ibanga bwari bwaranyegejwe guhera kera. Ubwo bwenge bw'Imana nibwo yahishuye, ubu akabishura abahanuzi bayo n'abatumwa. Hanyuma hano havuzwe ubwenge ubwahawe Pawulo kugira ngo yandike ibyo uyu munsi dufise kandi dukeneye cyane. Yari uyu yanditse mu Bikorino wa mbere 15, ni Uriya yanditse biriya mitwe yose biriya ikomakomeye mu Bitesalonike wa mbere 4, kandi n'igice 5 naco kubijanye n'umunsi w'umwami. Yari ujya yavuze ku mpano, avuga ku bukozi, yandika ku bijanye n'ishengero, yandika ku kuzuka, ku bijanye n'ibyo bintu byose biri mu nyigisho kandi bikomeye cyane. Abantu bose baranditse ibyo bintu nk'aho ibintu byari imbere yabo mu gihe cyabo, ariko ubu turaba inyuma hagiye gukora nk'imyaka 2000 imaze kurengana. Ariko abahanuzi mu gihe cyabo bandika nk'aho ibintu byari imbere muri kazoza mu myaka ijana, nk'aho menga bimaze gusoza kera. Nk'akarorero muri Yesaya 53, kandi ibyo kumara akarorero keza cyane ngo yarajanjaguwe kubw'ibyaha byacu, yarakubiswe kubwo bitanya kwacu, ugutsindishwa byaguye kuri we kugira ngo tugire amahoro. Ibyo byandikwa muri kahise ngo kandi biciye mu shago yiwe niho twakiriye. Ibyo byandikwa nk'aho byamaze kurengana, kandi ngo aho byandikwa hari hakiri muri kazoza. Mwemu w'Imana yashyizeho ikiraro
kirenga ibihe, mbega igihe kivuze ko imbere y'Imana, Imana iri hejuru ya byose. Igihe irareka ijambo ryayo rikavugwa hanyuma ikagaba kuri ryo kugira ngo irisoze mu gihe gikwiye. Hano ku murongo wa 16 haranditse ngo yagenjeje atyo mu byete byiwe byose. Pawulo aho yavuze ibyo, muri ibyo yanditse harimwo bimwe bimwe bigoye itahura, iby'abatungu badakomeye bagoreka nk'uko bagira ibyanditswe bindi, bakihamagarira guhona. Ibyo biguma nk'uko umuntu ahinduye ijambo ryanditswe ko biravuga, nuko nawe nyine ubwo abamugaye ahinduye ibyavuzwe akabigoreka, nawe abagoretse aba yumvira ngo agetswe ikintu kidasanzwe. Oya, Imana irafise abantu bashobora kwigisha kandi bareka bagakosorwa, bakagaruka ku nzira nyayo, hanyuma bakabona ingene bayishikira, bagashikira no ku isoko ryo guhishurirwa kw'Imana. Nk'uko ibyo bintu byashimitswe ko ibintu byose biva ku Mana, ntibyahisemwo mu kanama k'abajanama ngo bivugirwe. Oya, bari abantu bera b'Imana, nibo baseruka bagafatwa, umwe mu burimyi, uwundi mu bungere, umwami akabafata hanyuma ikabarungika. Nta na rimwe yigeze ifata umuhanuzi uwoba yari umuntu n'ibyumviro, umuntu afite ibyumviro by'abantu, ariko kugira ngo rigume ritunganye, ryigishwe mu bintu bisa nk'uko rimeze. Pawulo niwe wenyine yari yarameze nk'uwize, ariko nawe yaragiye amara nk'imyaka 3 asohorwamwo ibintu byose byari byamugiyemwo mu nyigisho, hanyuma yigurira uguhishurirwa kw'ijambo hamwe no kugomba kw'Imana mu gihe ciwe. Haba mu izina rya kera cyangwa rishasha, nta kintu cy'ikivange dukorana, ariko duhura n'ijambo ritunganye kandi ryera ry'Imana, ukuri gutunganye kwera kw'Imana. Ibyo byaje biciye kugumirwa Imana itanga. Aho rero turashimira cyane Imana. Nimba hari ikintu kigoye gutahura mu ijambo canke mu butumwa bw'umuntu w'Imana, ntibikwiye yuko muca mushaka gutahura ngo mubitondeke muri gahunda kabyo. Twe ntakitwirukanza, turashobora kurindira tukabona uburyo butangaje ubwo Imana izoshura ibyo bintu byose ikabisohoza mu gihe cyabyo. Ikintu nyamukuru ni uko gusa twagira umugabane mu by'Imana iriko irakora n'imitima yacu yose, tugategurwa igihe uwo munsi, igihe ibyo bintu bizoshika, ubuntu bw'Imana dushobore kubibamwo. Ku murongo wa 17 rero haranditse ngo none mweho abo nkunda, kuko musanzwe muzi ibyo, mwirinde ngo ntimutwagwe n'ubuzimire ngo n'amakosa y'abantu bw'abatirinda, mugata ugushikama kwanyu. Aha rero ni kugabishwa mu buryo bukomeye. Hano Pawulo avuga iby'ibihe bya Petero, avuga iby'ibihe bya nyuma, ko twosangwa turi mu mahoro, atagasambwa, atamarabaga ku munsi w'umwami. Hanyuma akavuga yuko ijuru n'isi bizovaho mu kwasana gukomeye, akavuga umunsi w'umwami, hanyuma akavuga isezerano. Umurongo wa 13 ngo ariko ko yasezeranye, tureretse ijuru risha n'isi nsha, ibyo ukugororoka kuzobamo. Hanyuma nyuma y'ibyo bintu byose haca haza kugabishwa, ngo nico umurongo wa 17 ngo noneho
n'umurongo wa 14, nicyo gituma abo nkunda kuko mureretse ibyo mukwiye kugira umwete wo kuzosangwa mu mahoro mutagira ikirabago mutari ku mugayo imbere yewe. Iyo nsomye hano Petero hamwe n'ibyo yandika avuga umunsi w'umwami uzoba wakaka nk'itanure, akavuga ko Paulo mu byete byiwe yavuga ibyo bintu. Aho rero nimwiyumvire ngo mbega ntibijya mu Tesalonike gatanu, mwese murabizi ibyo Paulo yandika muri icyo gice, ariko naco nyine ndashaka kugisoma. Abitesalonike ba mbere igice cya 5. Mais pour ce qui est du temps et de l'heure, vous n'avez pas besoin, frères, d'instructions écrites à leur sujet. Ariko bene data, iby'ibihe n'iminsi nimurinda kubyandikirwa, kuko ubwanyu muzi neza yuko umunsi w'umwami wacu uzoza nk'uko igisuma kiza mu ijoro, aho bazovuga bati hari amahoro nta nkomanzi, niho uguhona kuzobaza ko giturumbuka nk'uko ibise biza ku mugore. Abantu b'Imana Paulo na Petero bavuze iki gihe, bavuga icyo tubayemo kandi nicyo tumaze gushikamo. Ni ndwi zikenya gusa aho aya majambo abiri yari ku binyamakuru ngo amahoro nta nkomanzi. Ibyo bigo bya rutura byari byicaye ku ntebe imwe, nk'uko Daniel avuga ngo bicarana ku meza imwe hanyuma bakabeshanya. Imana yarongoye ibintu nk'uko yuko ugutera imbere kw'ibintu byose kuba nk'uko ijambo ryiwe rimeze. Rero natwe turashima cyane ku bw'ibyo ko amaso yacu yarugurutse. Mbega twosobanura ibiki nazo twereye kubikora? Paulo yaranditse ku bijyanye n'umunsi w'umwami ngo ntimukeneye ko ibyo mubyigishwa, ntimukeneye inyigisho byanditswe ku ibyo ngo amahoro nta nkomanzi, igihe bazobivuga uguhona kuzobaza ko. Mbega turakeneye guharura ibintu oya aha neza murabona ingene isaha tugezemwo. Turashobora tugasoma inyandiko ku ruhome ngo mbega mushibamyi isaha igeze, niko byanditswe muri Yesaya. Inyishu ikurikira ngo mu buryo bw'ubushobozi ngo igitondo kiraje nijoro naryo. Niba mushaka kumenya ibirenze muze kugaruka. Hanyuma bakabaza ikibazo ngo turashaka kumenya byinshi, kubera yuko igihe caje turi hano. Rero turasaba Imana, twe tubaza Imana, mbega mwami tubaye mu kihe gihe iduha imirongo ya Bibiliya, itwugura imitima n'amaso, ikatugura kugira ngo tubone nk'uko ibyanditswe bivuga, tubona igihe tubayemwo. Uko ni kurungurwa kwa Mwene yera nk'uko mu gihe cya Daniel byari bimeze. Si ibintu byo kwibazabaza, si ibintu byo gutomboza hano kugira ibyo twiyumvamwo. Oya, uko ni kwigishwa n'Imana mu gihe gikwiye biciye ku byanditswe byera, kuko ibifungwa byacu byo mu gihe bimwemo, kandi n'uburongozi bwacu n'umuco ku nzira yacu. Ni byose ego ryacitse byose muri bose. Mbega murabona ingene Petero kera yaravuze nawe ubwiwe yarasomye ibyete bya Paulo, kuko aravuga ngo mu byete byiwe byose ngo yavuze mu ibintu byose. Ego yavuze ko ibintu bigoye gutahura, kandi ibyo ntibimere nk'uko igihe nishari bwashike icyo gihe cya kera. Yavuga iby'umunsi w'umwami, akavuga ukugaruka kwa uri hafi k'umwami, ariko ibimenyetso by'igihe ntibyari bwatangwa ari gusohoza. Kandi n'abantu b'Imana baraba mu byanditswe bakibaza ikibazo, mwami mbega ubu nicyo gihe kuvyanditswe iki n'iki, ubu rero nk'uko byavuzwe haheze nk'imyaka 2000 ubu ibintu bigoye gutahura byabaye byoroshye gutahura, kubera yuko igihe cyari kigeze ku bw'ibyo, kuko tubaye hagati twashize aho ibyo bintu biriko birasoreza. Ntidukeneye umuntu adusobanurire ibi bimenyetso by'igihe ni gusoza ko ibyo bintu byose Imana yari yaravuze ubwa mbere. Birareka tukamenya neza igihe icyo tumaze gushikamwo. Mbega ibyo ni mu binezererwa yuko muri ubwo buryo twarigishijwe n'Imana ubwayo, kandi twarongorewe mu kuri kose. Ntihagire umuntu akeneye kuza
hamwe n'ibitabo n'ibindi bitabo. Hano Bibiliya turayugurura biraduhagije. Ibindi bitabo byose by'ibindi bitabo byose bivuga mu ncamake muri Bibiliya. Imana ihimbazwe. Ni ukwifuje yuko Pawulo na Petero buba hagati muri twebwe kugira ngo bumvirize, babone ibyo tuko turabona, babe mu bintu ibyo dufise amahirwe yo kubibamwo neza imbere yuko umwami agaruka. Ariko mu mwanya aho bizogenda nk'uko, aho rero hazoba ukubonana hamwe n'abo bose batubanzirije, abo basinziriye muri Kristo. Hanyuma hamwe n'umwami Petero na Pawulo, Aburahamu na Isaka na Yakobo, abera bose bo mu isezerano rya kera hamwe n'abo mu isezerano rishasha, bose bazokoranira imbere y'umwami. Hanyuma twese hamwe tuzoririmba indirimbo ya Mose umukozi w'Imana n'indirimbo ya wa mwagaze, nk'uko mu byesho Yohana 15 twabyeretswe. Uriya mukuku tubwirwa, uriya mukuku uri ku kiyaga cy'ibiyo, icyo gihe kiragiye gushika, ugiye kiri hafi cyane. Nta muntu n'umwe ku bijyanye n'ibyo akeneye ibyo yigishwa ko Pawulo yandika hano ngo ntimurinda kubyigishwa, kubyandikirwa. Ninde akeneye kubyandikirwa byigishwe? Mbega umuntu akeneye inyigisho, guharura. Mbega umuntu arakeneye ko bamwandikira ngo heraba igihe kizuba gishinze ngo muri umwaka umwami azoziramo. Oya, byose byanditswe muri Bibiliya. Twe dufata ibintu bica ku ruhande, biduca impande, kandi hamwe n'ibyo turamenya yuko igihe kiregereje cyane. Rero hano Pawulo Petero arandika muri Petero 2:3-17, noneho mweho abo nkunda, kuko musanzwe muzi ibyo, mwirinde ngo ntimutwagwe n'ubuzimire bw'abatirinda, mugata ugushikama kwanyu. Abantu batagira ugutumbereza mu ijambo ry'Imana, naho dutegerezwa kwirinda. Umuntu yumvira yuko ahagaze yirinde ntagwe. Umuntu ashikamye mu ijambo ry'Imana, agaba ashikamitswe mu ijambo ry'Imana, agabe kugira ngo agume ashinze cyane mu ijambo ry'Imana. Kandi umuntu ari mu gushira amanga, agumene amashira, uwezwa abandi kwezwa, uwutunganya abandi kwitunganya, agume yinjira mu Mana no mu ijambo ryayo gushika ku iherezo. Bijanye n'ibyo gusa. Uyu munsi nimba muri Abraham yavuga inshuro nyinshi yuko ikintu cy'ukuri n'ikintu cy'ikinyoma ngo bizoba byegeranye cyane. Hano hazovuga izamurwa, no mu yindi kambi bavuge izamurwa. Hano hazovugwa ijambo ryahishuwe, no mu yindi kambi bavuga ijambo ryahishuwe. I Roma ntihoba ari ubushukanyi bw'ishengero umugeni kuri aho. Harimo itandukaniro rikomeye. Sinizera yuko amadini n'amashengero yoba ubushukanyi, cyangwa amashengero ari hamwe yoba ayashaka gushuka ishengero umugeni. Harimo itandukaniro rinini. Ni ikihe kintu dusangiye? Oya, ibintu biratandukanye cyane. Aho rero turashaka mu buryo bwuzuye, nta n'umwe twebwe turwanya. Ariko nk'uko byari ku ntango, Pawulo intumwa Yohana, byo kuneza bito kunezereza, yashobora kwandika iby'Imana isemwo. Yohana we yarandika akavuga ngo bavuye muri twebwe ngo ariko ntibari abacu. Iyo bitari uko bogumye muri twebwe, ukuri kuguma ari ukuri guhera ku ntango gushika ku iherezo. Narabivuze ejo ku mugoroba, nta na rimwe sinzopfa nizeye yuko abantu uyu munsi ngo bamukuri ejo babe mu binyoma, hanyuma ngo ibyo bizera uyu munsi ko ari ibyo, ejo bibe atari ibyo. Ibyo sinshobora kubyizera. Nizera yuko umuntu arashobora guca agaca mu bigeragezo, umuntu arafata ingingo. Ndashobora kwizera yuko umuntu ajya mu bumenyi, ajya mu bundi bumenyi, apana mu makosa no mu yandi makosa, ariko mu kubonesherezwa no mu kundi kubonesherezwa, mu kuri no mu kundi kuri. Uko niko twubakwa tugakomezwa ku rufatiro rwera cyane, urufatiro rweranda. Yohana 20. Nimba ubwo rufatiro rwera twubatse ko, iyo bitari uko
twaba twubatse ku musenyi. Kandi muri Mateyo 7 hariyo abaza bakavuga ngo twakoze ibitangaza byinshi, umwami akababwira ko atabazi. Inyuma yaho nyine neza dore ku murongo wa 24 gushika wa 23 muri Mateyo 7:21, dore ku murongo wa 24 aca havugwa umva ayo majambo yanje wese akayakora asa n'umuntu w'ubwenge yubatse inzu yiwe ku rutare. Umuntu yumviriza amajambo y'Imana akayashyira mu ngiro aba yubaka inzu yiwe ku rufatiro rutanyiganyiga, aba yubatse ku ibuye y'imfuruka n'ibuye ry'agasongero. Ni kuvuga ngo ni ku wa mbere n'uwa nyuma, alfa na omega. Yubaka ku rufatiro rwashinzwe rimwe risa, kandi urwo rufatiro ni Yesu Kristo umwami wacu. Ku murongo wa 26 haranditse ngo ariko uwumva ayo majambo yanje wese ntayakore asa n'umuntu w'imburabwenge yubatse inzu yiwe ku musenyi. Twebwe twese turazi iyo nkuru kandi turashaka hano nta n'umwe dushaka gucira urubanza, ahubwo turashaka kwigenzura twebwe ubwacu, twicira urubanza twebwe ubwacu. Mbega twubatse kuko rufatiro kuko rutandara kuko rufatiro rudakikiranye kuko ibyanditswe byera canke twubatse ku musenyi. Kubakwa ku rufatiro rumwe rwashingiwe ishengero rimwe risa ibihe byose. Ni kubw'iyo mpamvu igihe imyuzure ize tuguma duhagaze, imiyaga n'ibihusi bikaza nk'uko mu ndirimbo uyu mwene data Guy Judge rimwe baririmba ngo imiyaga irahuha, ariko kandi biguma nk'uko. Ariko itandukaniro rijanye no kuba mbega umuyaga urashobora gutembagaza canke no gutembagaza cyangwa umuhagaze. Mbere n'umwuzure ariko amazu agumye ahagaze, abantu baguma bashima, bisigwa ngo baba bahagaze neza mu bigeragezo ivyo bishobora kuza kuri bo. Nimba atari uko bimeze, dutegerezwa rero kwemanga yuko inzu zitubatse ku rutandara. Hariho uwundi murongo wo nashaka gusoma, hanyuma tuca dusenga. Hano muri Petero wa mbere 3 dore ku murongo w'8 haranditse Petero wa mbere 3:8, ibisigaye mwese muhuze umutima, mubabarane, mukundane nk'abavukana, mugiranire imbabazi, mwicishe bugufi mu mitima, ntimugere ikibi ku kindi cyangwa igitutsi ku kindi, ariko mubigerane n'umuhezagiro, ngo muhezagire kuko ico ari cyo mwahamagariwe, kugira ngo namwe muragwe umugisha. Kuko handitswe ngo ugomba gukunda ubugingo no kubona iminsi myiza nabuze ururimi rwiwe goye kuvuga ikibi, n'iminwa yiwe yoye kuvuga ibyo guhendana. Kandi azibukire ibibi, akore ibyiza, arondere amahoro, ayakurikire kugira ngo yashikire. Ko inyonga zoraho ziri kubagororotsi, n'amatwi yiwe ari ku byo basenga, ariko igitsure c'uhoraho kiri kubakora ibibi. Mbega ijambo ryo guhanurwa, ryo kugabishwa n'iryo guhumurizwa. Iri ni ijambo naryo ry'Imana, si ibintu gusa by'inyigisho, ibintu bitadukora ko mu buzima bwacu bwa misi yose, ariko hano ari ibyo tubwiwe byo mu buzima busanzwe, kwigisha ku buzima byo mu buzima busanzwe, gukosorwa byo mu buzima bwacu busanzwe, birajanwa no mu gutegurwa kwacu. Umuntu aronse inyigisho ku mugambi w'agakiza ategereza kwemera, akemera ibivugwa ku buzima bwiwe bwite. Ntidushobora
nk'uko gutandukanya ijambo ry'Imana mu migwi ibiri. Ibyanditswe byose byahumetswe n'Imana kandi bigira ikimazi kugira ngo bigabishe, byubake, kugira ngo umuntu w'Imana abe utunganye, yiteguriye buri gikorwa cyose cyiza. Uko niko Pawulo yabyandikira Timoteyo. Hano turasabwe Petero wa mbere 3:8, ibisigaye mwese muhoze umutima, mubabarane, mukundane nk'abavukana, mugiranire imbabazi, mwicishe bugufi mu mitima. Ninde muri twebwe ashobora kuba yovuga yuko ari umunyembabazi kandi akaciye bugufi? Turasoma yuko umwami yari umugwaneza kandi yari umunyembabazi kandi yaraciye bugufi. Ibyo turabizi, niko yarari kandi n'ubu ariko akiri. Ariko we mbega wemeze gute? Hamwe nanje bimeze gute? Nyuma ye twebwe twese, si abo kurushi gusa, si umuntu umwe gusa, si bamwe gusa, ariko mwebwe mwese ni muhuze umutima, mubabarane, mugire urukundo rw'abavukana, mugiranire imbabazi kandi mwicishe bugufi mu mitima. Ntimugire ikibi ku kindi canke igitutsi ku kindi, ariko mubigerane n'umuhezagiro, kuko ico ari cyo mwahamagariwe, kugira ngo namwe muragwe umugisha. Twese turashaka kuragwa imigisha, kandi Imana yaramaze kuyidutegurira. Turashaka gusa kweza ibisabwa kugira ngo ijuru ryuguruke kuri twebwe. Hanyuma ntibibe byugaranye gusa, ariko uruzi rw'ubuntu rushobore kwisuka. Ni bande bipfuza ibyo? Nk'uko iyo ndirimbo ibivuga, ututonyanga bw'ubuntu buriko buragwa, turungikire imvura. Ariko harimo ibisabwa dutegerezwa kuzuza: ubumwe, kugira imbabazi, urukundo rwa kivukanyi, uguca bugufi, n'ibintu byose bijana n'ibyo. Nta n'umwe yoshobora kubyiha ngo akore ibi bintu, ariko Kristo muri twebwe azoba ari ubushobozi bw'Imana muri twebwe, aho ibyo bintu byose bizoshobora gukorwa muri twebwe, ibintu bisabwa n'Imana, kandi ibyo asaba, ibyo araba, nibyo aturindiriye ko. Hanyuma haca handikwa ku murongo w'10 ngo kuko handitswe ngo ugomba gukunda ubugingo no kubona iminsi myiza nabuze ururimi rwiwe rwoye kuvuga ikibi, n'iminwa yiwe yoye kuvuga ibyo guhendana. Nk'uko dusubiramo ikintu, ukubeshanya ubumenyi, twabikuye ahantu. Reka ndabivuge mu buryo nshaka. Ni byiza kuvuga ibintu uzi neza isoko ryabyo. Umuntu iminsi yose aje avuga ngo nabikuye ahantu nabikuye ngo harizewe. Ukuvuga yuko nakuye ahantu hatizewe cyane, ahubwo byo ari ibyo. Nk'uko jewe nawe dushobora kwihenda, nk'uko jewe nawe dushobora kwibesha, jewe nawe ntidukeneye kwiyumvira iminsi yose yuko tubona ibintu neza. Kandi uko niko bimeze hamwe n'abantu bose bashaka kubwira ikintu ku wundi muntu wa gatatu, hanyuma tukaca twishyura, tukaca tubesha, tukaca twihenda mu bintu byinshi, hanyuma tukaza imbere y'umwami ngo dushaka gusenga, tugatangara yuko atamyemerezo tugira, ntitubona umuriro umanuka, ntitubona imigisha itwisuka ko. Aha rero duhawe hari ibyo tubwiwe hano, hari ibyo dutegetswe, kuko ngo ushaka gukunda ubugingo no kubona iminsi myiza, ibyo byose turabishaka. Ngo nabuze ururimi rwiwe rwoye kuvuga ikibi, ikinyoma mu gifaransa, ngo rwoye kuvuga ikinyoma. Si ikinyoma gusa, iyo bivuye kuri wowe biba ari byinshi. Umuntu avuze amajambo y'ububeshi biba ari bibi cyane, ariko usubiyemo ibyo abandi bavuze, hanyuma ibyo ku iherezo ntiba bigihari. nk'uko umuntu ntaba akimenya ibyo yigeze kuvuga. Ikintu kuri jewe, icyo kintu numva gikomeye, kirakomeye. Tubaye mu minsi ya nyuma, kandi mu byizere Imana ntibwira izi ntebe twicaye ko. Imana iriko ibwira twebwe
ishaka yuko tugumya ijambo ryayo, tureke kuvuga nabi, turikore ribe ibyo kurya byacu ku bugingo bwacu, hanyuma tugende kuko ijambo ryiwe rivuga, turongogwe, ntiduhe ururimi rwacu ibibonetse byose. Umuntu avuze ngo ibyo ndakubwiye ngo nibyo, ninde azi ibyo ko ibyo ntari byo cyangwa atari byo? Imana yo nibizi. Ibintu byose bifise mu maso habiri. Ariko umurongo wa 11 haravuga ngo kandi azibukire ibibi akore ibyiza, arondere amahoro ayakurikire. Nta kindi kintu dushaka gukora kiretse iki. Ibisigaye tubisigira Imana, niwe mucamanza w'ibintu byose, kuko haranditse ngo kuko inyonga zohoraho ziri ku bagororotsi n'amatwi yiwe ari ku byo basenga, ariko igitsure c'uhoraho kiri ku bakora ibibi. Imana itugire abantu bagendera mu nzira zayo, bashaka gushira ijambo ryayo mu ngiro, habe icifuzo mu mutima wacu. Niba tutabishoboye tuvuge tuti mwami fasha narakubabaje ku nshuro ikurikira uranyemera ndengane ibigeragezo kugira ngo siswe kukubabaza ubure kugira duheraheze. Iri jambo rizwi imyaka myinshi. Petero wa mbere 4:7, ariko umuhero wa byose uri hafi, nuko ntimuhugumbe, mwirinde kugira ngo mubone uko mushishikara gusenga. Ikiruta byose mukovye mu gukundana, kuko urukundo rupfuka ibyaha byinshi. Ijambo urukundo nk'umurongo utukura uca muri Bibiliya yose. Nivyo rikwiye guca muri Bibiliya yose gusa, bikwiye no guca mu buzima bwawe no mu buzima bwanje. Bikwiye gusiga amakanda aboneka neza, aho wakoze byinshi ibyari kurenga ibyo bari bakwitezeko, canke n'urwanko rwagaragaye. Bikwiye ko haba amakanda y'urukundo asigara, ayo agenda akarengana ibintu by'umubiri, akarengana ibintu by'umuntu, kuko inyifato y'umuntu ibitandukanye. Ariko twacitse abana b'Imana, turashaka kugira inyifato, gukora mu buryo bw'Imana no mu buryo bw'imwemu. Umuhero wa byose uri hafi, kandi kubera yuko tubizi, turashaka gusaba umwami ubuntu kugira ngo twakire ibintu byose mu mitima yacu, kandi imbere yewe dusangwe turi muri ibyo bintu, kugira ngo dushobore kumuhimbara. Atari kwihimbara twebwe mu maso yacu, ariko duhimbare Imana. Kandi ibyo bintu birajyana. Mbega ni ibintu bingahe biba byegeranye kimwe n'ikindi? Ukugoroka kwacu bwite hamwe no kugoroka kw'Imana, guhimbara Imana no kwihimbara ubwacu, ibyo bintu biregeranye cyane. Turashaka kuronka icukuri n'ikintu c'Imana, kandi ijuru ryuzuye ibyo bintu by'ukuri. Benshi mu buntu bwayo baronse ubuntu ku bundi buntu, natwe ubu turashaka mu buturo wayo kuronka, kuko ntigeze igabanukirwa. Sinigeze numva Imana ivuga ngo ubu rero ngo mu muzuro wanje ngo biratanguye guhera. Oya, mu buzuro wayo twaronse ubuntu ku bundi buntu. N'uyu munsi ikigega cy'amazi cy'Imana kiruzuye ku bwawe no ku bwanje. N'uyu munsi naho uko niko mu kwizera turaza, kandi dushime kuko Imana yakoze ibihambaye muri twebwe. Amen. Mbega ninde ijambo ry'Imana mu noherezo y'iyunga ryakoze ku mutima? Imana ibahezagire. Mbega ibisino by'ubwiza, nimba ijambo ry'Imana ribombetse imitima yacu rikadukorako.
kandi turabizi yuko ni twebwe Imana ibwira, kandi iryo jambo ni rwacu. Ibyo umwami yasezeranije, ayo masezerano ni rwacu. abo umwami yahaye amasezerano barayabayemwo, bayakira mu gusoza kwayo. Aburahamu yabaye mu by'Imana yasezeranije, Isirayeli yabaye mu by'Imana yari yabasezeranije. Niko byamye bimeze n'ishengero riba mu byo Imana yasezeranije. Ishengero, umugeni azoba kandi azogira umwimenyerezo mu by'umukwe yamusezeranije, byose muri gahunda kabyo, mu buryo butangaje kandi birongowe n'Imana. Ntitwibagire iki cyiyumviro, twashizwe mu by'Imana yari igambiriye mu mugambi wayo. Hanyuma turashaka kufatangana n'ibanga. Nicyo gituma turaza no kugira ngo dukorane, ngo twumve, si kugira ngo twumve ibintu bishasha, ariko ni kugira ngo twumve aya masezerano ya kera, hanyuma tuyashyire imbere y'amaso yacu mu buryo bushasha, hanyuma mu mitima yacu tuyakire ibisigaye umwami ku bw'ubuntu bwiwe azobikora. Mbega mwese murakomejwe? Mbega hari icyo byamariye? Aho rero no kuza kwanje nicyo byamariye. Umwami ahimbazwe. Mbega amahirwe, mbega ubuntu yuko dushobora kuba hamwe nk'uku. Hasizwe igihe kingana gute? Hasizwe kingana gute? Ibyo n'umwami gusa abizi, ariko buri gihe dushimira umwami, dushimira Imana igihe dushobora gukorana, tugashobora kuba hamwe. Mwene Tarusi kumbure araza kuvuga ikindi kintu, ariko nashaka gushimika ko jewe twese turarindiriye minota 28 z'ukwa 12, hanyuma twese hamwe tuzomara iyo minsi, ibyo bihe tuzogumana hamwe mu mwaka mushasha n'umwami. Tutumiye abene data bose bavuga ururimi rw'igifaransa, abene data n'abashiki bacu bavuga ururimi rw'igitaliyano, hamwe n'abene data bose n'abashiki bacu bavuga ururimi rw'ikidagi, ceki, igiporonye, ikirisi. Mwese kirusiya, mwese turabatumiye muze mwumve ijambo ry'umwami. Mbega murashaka kwizera imitima yanyu yose by'ukuri mukizera mutihase. Hahimbazwe umwami. Nakunze kuvuga kenshi ngo Imana irabereye ko tuyizera, Imana irabereye ko tugira icyizere, kandi uko niko ijambo ry'Imana naryo ni ry'ukuri kandi rirabereye ko turyizera no kuryemera. Si ijambo ry'umuntu, ni ijambo ry'Imana, kandi muri iryo jambo ukwizera kuzima riba gushimitseko. Ndaza kugenda nihuse, ndaza kuja i Londres, ndagira urugendo hariya muri kiriya gihugu, hanyuma iparemo ngaruke. Misi yose mba numva kuguma muhira, ariko igenda umuhira na kimwe nsubira kuvuga. Aho rero ntegereza gusaba gufata ingendo, ariko ndanezerwa ko dufise bene data. Mwumvire kuri Mwene Data Rusi, Mwene Data Schmidt na bene data bandi, abo hano bahagarara nk'inkingi mu ishengero, na bene data batavugwa. Murabizi rimwe na rimwe biba bigoye igihe tamwe kubavuga bose. Bene data bose tubaha agaciro, na bashiki bacu bose nubwo bari mu bigeragezo bikomeye baguma bashikamye bahagaze. Naho ibigeragezo umuntu wese ashinze ku rutandara aguma ahagaze, aguma ashikamye, kandi ntashobora gusunikwa ngo atembagazwe n'ibyo bihuhusi. Ubwizigirwa hari icyo buzoba bumaze kohereza, kuba twagumye turabizigwa ku mwami n'ijambo ryiwe. Imana ishobora byose ihimbazwe kandi ihabwa icyubahiro n'amashimwe. Data Rusi, ndizera ko ibintu byose byavuzwe, kandi turashima cyane kubwo kino gihe no guhura nk'uku, ikintu cy'igaciro kuri twebwe abizera. Nagomba kuvuga ikintu kumbure sinokivuga, ariko turi bande? Turi abanyantege nke, abantu bantakigenda, ariko we ni umunyabushobozi kandi azi umunsi n'isaha. Ashobora gukoresha ibihe, kandi uzabona umunezero wacu ukomeye kubona abantu benshi kandi babona umuco
bakaza ku ijambo kukuri. Ndabashimira bene data na bashiki banje yuko bitabagoye kuza nubwo urugendo rwari rumeze nk'uko buri imbere yacu, ariko turabona ko urukundo rw'Imana nibwo rwabakwegeye hano. Naho twavuga ibyo kuruhuka, urukundo rw'Imana rudushyira hamwe kandi dushaka kuguma hamwe gushika aho tuzova mu kwizera tukabona ibyo twizeye, kandi dutegerezwa gusengera abari bonyine kugira ngo Imana ishobore kubatabara. Imana itangiye ubuntu bwayo, kandi ntituzi nimba ejo hazoba, ntituzi umunsi n'isaha. Ashobora kuba ari amasaha ya nyuma, ashobora kuba ari amakoraniro ya nyuma. Imana niyo ibizi, itanga ubuntu bwayo. Turashaka twese hamwe gusenga, dusabe umwami kugira ngo abane natwe kandi abane nabo bose batashoboye kuba hano mu iherezo ry'iyingwa. Hezagire bene data na bashiki bacu bavuye hanze, bavuzwe hose mu ndimi zose, mu bihugu byose no mu ndimi zose. Turabaramutsa mwese kandi twumva tufatanye namwe, kandi icyifuzo cyacu ni uko Imana ishobora kubahezagira. Data uri mu ijuru, turagushimira mu mwuzuro w'umutima yacu, mu mitima yacu, yuko waduhamagaye mu mahanga yose, mu ndimi zose no mu bihugu byose. Mwami, ni umubabaro kuri twebwe igihe tubona ingene abantu babeshwa, bagatwagwa, bakagumwa n'umwansi. Turashaka kugwa twubamye, tugusenge, tugusabe kugira ngo utange ubuntu, ufashe abantu bose baguye mu mubabaro, mu bwo gushavura, mu bwo gwanko, mu bwo gutukana. Udufashe muri kino kibanza, ukureho ugwanko rwose mu mutima wose. Mana yanje, turakenera urukundo rwawe rw'ubumana, amahoro yawe y'ubumana, bamwe mu bandi, bamwe ku bandi, bamwe hamwe n'abandi. Amahoro yawe ava mu ijuru, ntabara amajambo gusa twumvise, ariko ndagusaba mwami kugira ngo utange ubuntu bwawe kuri bose, ku mitima yose. Mana yanje, urabizi nta kintu kimwe twokora, twogwigishiriza ubusa utaduye imitima ngo uhishure ijambo ryawe, ushobore gutanga ubuntu bwawe. Ndabigusaba ubana bene data na bashiki banje mu gusubira mu rugo, ushobore kubarinda, kandi nimba ari ukundi guhura, mwami ushobore kurongora byose, kandi uduhezagire mu mwuzuro w'ubuntu bwawe. Niryo sengesho ryanje mu bwina, kandi niryo sengesho ryacu twese, mu izina ry'igiciro rya Yesu Kristo. Haleluya. Ubwiza buzanirwe izina ryawe ry'ubwiza kandi ry'igitangaza. Turagusenga. Haleluya, haleluya. Ubwiza, icubahiro, uguhimbazwa no gusenga ubizanirwe wowe Imana yizigirwe. Haleluya, haleluya, amen. Haleluya.